bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo 11 minutes ikigano sikindi ni street quiz murabona ko twatumaze igihe tutariko turakora mugabo amagara ntasezerana nka kujya nk'ivyuma bitasezerana nivyo vyabaye ntimwibaze ko twarahevye akazi turakubwanya ndanabasaba please muntu bonye quiz kabuzi yuko ukunda quiz ufise n'abakunda quiz please kora share nikintu ntari bwabasabe kora partage umukunzi wa quiz yaramaze igihe aziko twarabihevye ashobore kuyibona ashobore kumushikira murazi ko turakubwanya turacakora kandi butuje n'inguvu kora ko turabona yuko mwari mwatangoye guta ivyizere gato gato kumengo siho turi ariko mwumvise vyabaye hama turakubwanya tugira dukora uko nyene nkuko bwa mbere mwari mwatwizeye mubandanye mutwizera cyane turabakunda cyane murabizi kandi turakora subscribe yambere yikore wongera ukore share ni ya partage ubikunze ushire no kuri statut yawe turabakunda cyane merci beaucoup Jidi motar aje motar mu Kirundi ni gute motar umuntu motar n'umuntu atembereza ipikipiki oya bacha bamwita gute izina giye isubirira umotari bo mwitumuka umunyonzi mu wikinga nawe ni w'imodoka bacha yitwa gute muri make nta jambo ritomoye ry'ukuntu yitwa mu Kirundi sawa ikibazo canje ca mbere rero ni ikimotari ndashaka umbwire Brarudi ni jambere yumvise aya si jambe okay ndashaka umbwire hagati ya Brarudi na Brajita nikiye cyo bagikorera mu Burundi kidakorera mu Burundi naco cyo bagikorera Brajita na Brarudi Brarudi ikorera nga mu Burundi Brajita yabikorera he nayo Brajita nibaza yuko yobikorera muri Kongo okay twagiye ku kibazo canje ca kabiri umwaka hajugizwe n'imisinga gute hariho ugizwe imisi hariho ugizwe n'imisi 365 n'ugize imisi 366 mu bitu bitandukanya gute uwo amajana 6 ni wa amajana 365 bawita gute no wiki uwo amajana nga uwo amajana 365 umwaka w'indengagi uwo wundi nawe usigaye wa majana 366 bawita gute shawo se ndakimetereza neza uzi w'indengagihe gusa sawa ikaze canje ca kabiri oya ko tukiri ngaho muri ivyo ndashaka kumbwire hajya naho indwi mwigizwe n'imisinga gute indwi imwe kimwe igizwe n'imisi indwi nyene okay ikibazo canje ca nyuma umugabo yavutse mu 1955 uyu munsi afite imyaka 33 vyo bari vyo ho bari kubera iki mbega nivyo canke sivyo umugabo yavutse mu 1955 uyu munsi afite imyaka 55 uyu munsi afite imyaka 33 cyo bari vyo cyo nibaza ko atari vyo wibaze ko ari kubera iki twoba tuvuze ko uyu munsi afite imyaka 33 none nibaza yuko ari ukujijisha ikibazo wibaze ko afite imyaka ingahe none bisa sikarikire mentale sikirenga kubera shobora kuba ntasomye birenze ubiravye basi yoba yavutse nko mu mwaka uyu kugira uwo munsi afite 33 kugira uwo munsi aba afite 33 kuvuga yoba yavutse nko mu 80 na namusi turi muri 2011 yavutse nko mu 87 gutyo Thierry ni jambere mvise Brarudi oya si jambere ndashaka kumbwire hagati ya Brarudi na Brajita nikiye gikorera mu Burundi ikidakorera mu Burundi niki cyose gikorera cyose bikorerwa mu Burundi bikorerwa mu Burundi ni binyobwa ni binyobwa uramaze kunywa ikinyobwa cyitwa Brajita Brarudi oya none kumbwiye ngo byose ni binyobwa byose ni binyobwa muga byose barabinywa uramaze kunywa iki Brarudi uranwa n'iki Brajita oya Brajita sindakinywa baza ko ari cyahe naco none
nibaza ko ari ico mu Burundi. Amajana. Aha nyene mu gisaka. Aha nyene mu gisagara ca Bujumbura. Twogisanga iki Brazil. Aho babihingurira. Okay, basi nko ku biciro byaba biriko ivyo binyobwa mbehoho ni biboreza ni bitaboreza bimeze gute? Ikinyobwa cyitwa Brazil. Kubera ntarakinywa sinoshobora kumenya yuko kiborera muga Brarudi ntikiborera. No. Ku mabotike barabicuruza. Okay. Ikibazo canje cya kabiri ndashaka kumbwire hajya umwaka ugizwe n'iminsi ingana gute? Umwaka ugizwe n'iminsi 100. Ndashaka kumbwira umunsi umwe nawe ugizwe n'amasaha angana gute? 28. Isaha imwe nayo igizwe n'iminsi ingana? N'imisi isaha imwe nta misi igira. Basi isaha igizwe n'amasaha angahe? Isaha imwe igizwe n'amasaha angahe? Oya nta masaha igira. Ifise imisegonda. Twagiye ukwezi kumwe kugizwe n'imisi ingana gute? Ukwezi kumwe ariho gufise 28 n'ugufise 30 na ku. Uko kwa 28 uko. Kwa 28. Ukwezi kwa kane. Canke kwa gatatu. Ayo abiri afise imisi 28. Ikibazo canje cya nyuma niki? Umugabo yavutse mu 1955. Uyu munsi afise imyaka 33. Nivyo sivyo? Nyimba atari ivyo kubera iki? Umugabo yavutse 1955. Uyu munsi afise imyaka 33. Vyo bari ivyo? Sivyo. Wowe wibaza ko yafise imyaka ingana? Kubera je imyaka irangura ukuntu ushobora gusanga afise imyaka nka 40 canke 30. Irakugora gukontorera iwawe basi niyo yurayizi? Iyo wanje ndayizi. Okay, wibaza ko riko kino bamvuze ivyo kubera urumva ucimbwe ati ntikibaho yoba afise nka 40. Wowe wibaza yuko ari kubera iki narimvuze ati uyu munsi? Kubera iyo myaka yoba yirengeje. Uyu munsi rero bisigura ko navuze kitari ico. Wewe wavuze bitari ibyo. Edmo, Braro duhora yumva? Mpanda yumva. Edmo, shaka kumbwire muri Brazil na Brarudi niki gikorera mu Burundi niki itari ico mu Burundi canke ni vyose byo babikora iki canke ni kitari ico mu Burundi cyo bari cahe? Ico kitari ico ni Brarudi ni ikorera mu Burundi. Brajeta nayo bikorera. Oya. Nta irimwo, nta niyo ndigera numva. Oya. Vuga tisi yo mu Burundi. Wapi si yo mu Burundi basi. Ikibazo cya kabiri ndashaka kumbwira hajya umwaka ufise amezi angahe? 12. Ukwezi kumwe gufise indwi zingahe? Indwi zine. Umunsi umwe ufise imisi ngahe? Umunsi umwe ufise imisi ngahe? Umunsi umwe ufise amasaha n'ufise umunsi. Ufise amasaha 28. Ukwezi kumwe gufise indwi zingahe? Ukwezi kumwe gufise indwi zine. Umugabo yavutse mu 1955. Uyu munsi afise imyaka 33. Waza ko ari kubera iki? Iyo bangira ngo yaciye mu kuzimu data wanje kuko ntivyumvikana. Kubera we wibaza ko byawe bimeze gute? Oya ivyo mbere ntibinabaho kwanza. Oya. Wowe wibaza ko habaho ibihe? Wibaza ko byari kuba bimeze gute? Nibatse 55. Ubu yo bafise nk'imyaka idakwiriye uvuze kweri. Yo bafite munsi ya 35. Yo bari hinga we mbwira igiti. Yo bari myinshi cyane.
Cyose ko maze gukora igiharuro kweri mu mutwe mantari ntacyo noshobora. Yego. Basi uwa 33 basi yo yavutse nka ryari? Wa 33 yabavutse nko 80 ngira ngo muri na kabiri uko. Richard, ikibazo canje ca mbere cakumbwire Brarudi ni yambere yumvise? Oya so bwa mbere Brarudi ndayumvise. Cakumbwire muri Brarudi na Bragita nikihe cyo bagikorera mu Burundi ngiye kidakorera mu Burundi ikidakorera mu Burundi cyo bagikorera? Jewe ico nzi gikorera mu Burundi ni Brarudi. Bragita nayo ntiyo bikorera mu Burundi kuko mu binyobwa dufise nta kintu ca Bragita camamazwa haba mu radio cyangwa tubona. Niyo mpamvu jewe umuntu yemeza yuko Bragita idakorera mu Burundi. Ikibazo canje ca kabiri niki? Umbwire umwaka hajugizwe n'amezi angahe? Umwaka burya ugizwe n'amezi 12. Ukwezi kumwe kugizwe n'indwi zingahe? Ukwezi kumwe kugizwe n'indwi zine. Ukwezi kumwe gufise imisi ingahe? Ukwezi gufise imisi 30. Ama umunsi umwe ugizwe n'imisi ingahe? Oya uko wambajije umunsi umwe mbajije ko yoba ugizwe n'imisi ingahe? Umunsi ugizwe n'indwi zingahe? Oya ahubwo indwi nizo zivamwe imisi, umunsi ntuvamwo indwi. Oya. Nishari ikibazo canje cyanyuma. Umugabo yavutse mu 1955. Uyu munsi afite imyaka 33. Birabaho ntibibaho. Vyo bari vyo bimba ari vyo bari kubera iki? Umugabo yabavutse mu ico gihe mu 1955 ntiyo bafise imyaka 33 gusa. Oya bwo bari ubunyoma cyane kuko yo bafise imyaka yo bafise imyaka 73. Ubiravye kubera iki noba ndakubwiye ati uyu munsi wibaza ko vyo bivuye kukubwira mvuga ati uyu munsi. Uvuze ati uyu munsi wiyumvira igituma no wamvuze ati uyu munsi afise imyaka. Uvuze ati uyu munsi afise imyaka iyi nuko wewe woba wari wabonye yuko iyo myaka atari yafise kuko reka hasi ndagufashe kandi kuko nabonye uraciye ubwenge. Mvuze ati uyu munsi reka nce ntindura ikibazo ndakubwira ati basi yoba yakwije 33 ryari? Yoba yakwije imyaka 33 ryari yavutse 53. Aho yavutse 1955 kugira akwize imyaka 33 urumva yuko mu 1980 na kabiri niho yoba afise imyaka iyo 33. Urumva rero uno munsi niyo yarayirengeje kera haze ibihe birebire cyane. Cyufata rero wumvirize cyo kazi ukuntu nakibajije uca wumvirize ukuntu wishura nuko wari wishuye icyo iyo 80 na kangahe. Wibaza ko ari kubera iki? Ho bari kubera iki? Ho bari kubera iyo myaka yoba yaramaze kurengana. Ubwiranye ntacyo ko nawe uri mu bagerageje inyishu mbwa yagira uyibwira. Nta nyishu. Ho bari kubera yuko uyu munsi mbajije ico kibazo turi mu 1980 na ibya wavuze. Niko ari kwishura. Murakoze cyane. Brarudi. Ni ryambere yumvise? Oya si ryambere. Brarudi na Bragita niyihe ari yo mu Burundi muri izo zibiri? Brarudi. Bragita nayo ni yahe? Bragita. Sose nibaze oya mugiyo ntibaho mu Burundi. Oya yo mu Burundi. Iyo ni ryambere ndayumvise. Brarudi yo hagikora iki? Brarudi ikora Mamstere, gakora Primus, gakora Ifanta. Byonyene. Ndidone twagiye ikindi kibazo. Hajya umunsi ugira imisi ngahe ugizwe n'imisi ngahe? Umunsi. Ahubwo ugizwe n'amasaha. Ama indwi igizwe n'imisi ngana gute? Imisi igizwe n'imisi indwi nyene.
hama umwaka ugizwe n'amezi angahe? umwaka ugizwe n'amezi 12 ukwezi kumwe kugizwe n'indwi zingahe? n'indwi zine. Umugabo yavutse mu 1955. Uwo mugabo uyu munsi afise imyaka 33. Ni kubera iki duharuye ko yoba afise imyaka 33? Nene mpaka ari mikeya. Uvuze mu 1955 uyu munsi afise imyaka 33. Vyoshoboka gute? Nticoba kubera iyo myaka irarenga. Kubera mu 1955 wavutse ico gihe atarapfa ubarashaje. Brarudi urayizi kwa? Yego. Sigamira yumvise. Oya. Brarudi na Brajita muri ivyo bibiri nike gikorera mu Burundi, ikidakorera mu Burundi gikorera he? Brajita ikorera Igitega. Brarudi ikorera ngaho i Bujumbura. Ikibazo canje ca kabiri, umwaka umwe ufise imisi ingana gute? Imisi 365. Hama indwi imwe ifise amasaha angana gute? Amasaha 70. Oya. Kiranani. Gerageza. Indwi. Amasaha 148. Hama umunsi umwe ugacugira ngahe? Amasaha 28. Okay. Indwi imwe nayo ifise imisi ingana gute? Imisi indwi. Twagira ikibazo canje ca nyuma. Umugabo yavutse 1955. Uyu munsi afise imyaka 33. Kubera iki vyoba ari vyo bimeze gute? Oya si iby'imyaka arayirenze. Baza ko uyu bafise ngahe? Ase 66. Kubera iki twavuze tuti uyu munsi afise 33. Wibaza siko yabaye kwije ryari 33? 33 oyirarenga. Yayikwije basi umwaka uyu. 33. Sako niyumvira. No. 75.